harya nimba uzi abazungu, abazungu n'abantu banka abirabure cane. None umuntu atagukunda ko mubana aha kw'isi, yumva yo kwiyumvira akagira umutima wuko muzobana mw'ijuru, nivyo ukunda. Focus ishimira Imana, turabaramukije. Natwe turabaramukije. Twongeye kubashimira ku kigoro mwaba mutugirira mu kuduha akanya ko kwishura ibibazo abana bariya baba bibaza bakaburira inyishu. Reka tubashimire. Natwe turabashimiye. Hanyuma uyu munsi hari akabazo twagomba tube turaganira ko gatoya mudufashe kwishura. Ako kabazo nakosa kandi nakerekeye uku kuntu ntiturabakera mugabo bamwe barabitubwira, ibindi navyo tukabisoma kukuntu aba bazungu bakwiragije amashengero muri Afrika, barayakwiragiza hirya no hino batwigisha ijambo ry'Imana. Akabazo rero kaca kahaba naka gakurikira: wihweje neza uku kuntu bagiye barayakwiragiza hirya no hino muri Afrika, ngo bagware urukundo bari bafitiye abanyafrika canke hoba hariho uwundi mugambi muremure wari winyegeje inyuma yavyo? Murakoze kuduha umwanya. Ego, ukuvuga nkuko mwavyibajije abandi bakavyiyumvira. ego, Tugerageje kuraba amashengero ukuntu abazungu bayakwiragije muri Afrika, hamwe urabiye hafi urabona ko rwari urukundo, ubirabiye kure ukabona yuko ata rukundo rurimwo. Ati reka ndabikwereke igituma ata rukundo rurimwo. ego, harya nimba uzi abazungu, abazungu n'abantu banka abirabure cane. None umuntu atagukunda ko mubana aha kw'isi, yumva yo kwiyumvira akagira umutima wuko muzobana mw'ijuru, nivyo ukunda. Nico gituma rero bagarutse kuraba bati aba banyafrika bicaye ku buhiye, reka rero dufate dukore misyo ikwirikira. ego, Tunyeragize amashengero, umwe azaniri, uwundi azaniri, uwundi azane ririya. Kuko umwe azanye iri shengero, umwe akazana katolika, uwundi anglikane, uwundi pantekote, uwundi akazana isilamu, uwundi bakazana ngaha, kuko bazaniye intambara ngaha. Usanga mu bavukana babaciyemwo kubiri, gutatu, gutanu. Ubu rero hari n'ayandi mashengero ava mu za Amerika yongeraza ngaha muri Afrika, nayo nyene kuzana kurondera abanywanyi. Uzokama ubibona hagati mu gihugu, ara nko ngaha hagati mu gihugu turi, uzohasanga mu gace gatoyi hari amashengero menshi. Arivyo uzogaruka ugaruka ukimvira uti mbe kino gihugu ngira ni mw'ijuru? Urashobora kurengana imetero 100 ukahasanga ishengero, warengana izindi metero 100 irindi shengero. Kugira unabibone neza yuko abazungu batigeze bakunda abirabure, baraje baratubwira bati aha kw'isi si wanyu, si wacu gute? Bobo batubwira ko iwacu ari mw'ijuru, mu ntumbero yuko tureka kwitunganya ngaha, tugume dufyuriye amaso ijuru. Kandi iryo juru bobo ubwabo barizanye batariko bararifyurira amaso, bariko barakora ibikorwa vy'iterambere biteza imbere. Natwe turiko turatanga amafaranga, amakori tubarungikira, ku buryo bwaho badusamaza ntidushobore kuronka umwanya wo kwimba ubutare, wo kugira kwiyumvira ikintu umuntu wese yokora kugira atere imbere. Uzokwama ubibona iyo umuntu yabaye imbohe y'ishengero, biragoye ko yokwiteza imbere. Kenshi uzogaruka kubona bagaruka kwambambira wa muntu umwe bibaza yuko ari umupagani, ari usanga azoba afise ibintu. Kuko mu mashengero yarya abazungu bateguye si bigugu, kuko nta n'umunsi n'umwe umuzungu azigera ari ikijuju. Arafise imvo yaje abizananamwo, kuko yaba yari Imana bagomba ko dusenga, bari kuza bumvikanye bakaza bavuga bati rero Imana tugende tubasigurire barya bene wacu kugira tuzojane mw'ijuru.
none rero aba bariko barakora za kirimbuzi zo kutumara, wumva bagomba ko tuzobana no mw'ijuru, tube ngaha tutitunganije neza, mw'ijuru wumva bizogenda gute? Bafise umugambi rero wimbitse wo kuza kuturyanisha, ugasanga uno munsi uzobibona mw'ishengero, kugira ndakwereke neza ko baje kuturyanisha. Uzosanga ishengero rivuga riti barya bagize urubanza ntitujayo, ati kubera barya bavanye abanywanyi mw'ishengero ryacu, ati n'umwana w'iwacu ntiyoshima y'umugeni canke nta mukobwa w'iwacu yojayo ngo tumuherekeze. Ukazosanga baratugabagura kugira ubone ikindi kintu, ubona ko abazungu batugabaguye, barondeye umunsi tuzoryana, babanje baraca imbibe z'ibihugu, harya zirike mu kindi kintu gituma barasizeho akantu ko kudusondeka kugira dushobore kuryana. Ugashobora kwiyumvira ati menjabutse aya mazi canke uyu mupaka baciye, ciye mbona uwundi muntu uyo ko twahora turiko turavugana ko twumvikana. Ari aho rero si ukuvuga yuko batugabuye mu mashengero gusa, baratugabuye no mu bihugu kugira dushobore kuryana, bo bitwengere. Ni ukuvuga batugabuye amashengero, batugabura mu mipaka, ukumva ngaho ngo umutanzaniya ngo ntimusa, umutanzaniya kubonye ujabutse gusa uruzi nka maragarazi, ubwo nyene uza wumva ngo twara mu gasho, wajabuka mu Rwanda ngo twara mu gasho, waja muri Kongo twara mu gasho, ngo ni ivyangombwa. Ivyo vyangombwa bo nyene nibo babikoze kugira ngo bashobore kutugabura mutugwitugwi, hama barongera baragaruka ati ubugwi bwashoboye gukwira, inyuma yuko tubagabuye mw'iyo ingahe, reka tubagabure no mu migambwe, muzokwame misi yose mwama mushwana, muvukana, mupfa ivyiyumviro vyo kwanaka. Ukimva ati bino bintu kera rero Imana yari ihari hatwara umwami, wabuze uti ndiko ndarondera ivyonja niteza imbere, ivyo bintu vyo kushwana n'uwo muvukana mupfa ibi na biriya, mupfa amashengero. Ibaze nk'ubu uzokwama wumva abantu bariko barapfa ngo Muhamadi, abandi ngo Yesu, ugasanga umwe arisha uwundi. Mama mwumvise ahantu hariko haraba birya bintu, uzosanga abayisilamu n'abaporoti bariko baraharira, akenshi vyama bivamwo injyane. Ukumva ati none nk'aba bene data barinze bagwana bapfa abazungu babiri, uracumva gupfa abazungu babiri abarabu, wewe ivyo iyo baje iho babaye ivyo ntukeneye kubimenya. Wewe senga, kuva na kera mu Burundi barasenga, no mu Rwanda bagasenga, imana zari zihari kandi zarahezagira abantu, bagasaba inka, ibibondo, amatungo bari batunze. Rero nimba vyari ivy'ukuri baradukunda, abo batuzaniye uwo Muhamadi na Yesu bazanye, nimba nabo nyene vy'ukuri babona yuko bashaka ko twotera imbere, nibareke kuryanisha abayoboke babo, barungike impwemu zituma abo bantu twumvikana. Bitabaye uko naho bizogaragara yuko bariya abazungu barondeye amajambo abiri bazana ngaha kugira ngo twebwe dushobore kwama turashwana, kwama turaryana, tubure iterambere. Nico nokivuga ko ikibazo icatumye bazana amadini si urukundo na gato badukunda, ni mu ntumbero yuko turyana bitwengera. Si uko tutasenga, Imana yadushize ngaha yari ifise ukuntu ishaka ko twebwe tubaho, apana ko tubaho nk'uko abazungu bavyipfuza. None tukiri ngaho nyene, kuko turabona ko umenga hariho ubudasa bw'uko nokwita iyo myemerere abazungu bazanye nuko basokuru bari basanzwe bemera. None duciye tugereranya iyo Mana abo basokuru basenga niyo abo bazungu bagerageje kuza ngo bakatwumvisha ko dukwiye gusenga, ho bari itandukaniro. Uriko uraraba itandukaniro ry'Imana y'abaho hambere basokuru basenga, yari Imana itatuma abavukana bashwana, ababana bashwana, bama bashize hamwe bagasenga, bakaronka ibintu kandi bikagenda neza, kandi Imana kanatsinda. Yari ifise uwicako yitwa Kiranga,
wo kiranga n'umunsi n'umwe, reka ndagusigurire ntagire umuntu azosubira kumwihendako. Kiranga yari ameze kurya k'umupatiri, k'umupasiteri, k'umushehe. Ntiyigeze avuga yuko ari Imana, yagushikira ku Mana akagusabira, ari naco kimwe navuze, iyo ngaha biza gushika Uburundi akaba ari bwene buba igihangange bugakoroniza isi nk'uko abandi babigize, yogarutse bikaboneka neza yuko mu bihugu byose aho twogiye turashiraho bakiranga, kandi bo bikoze neza nk'uko babikora mu Burundi. Mugabo itandukaniro ubajije uno munsi abazungu bazanye, abo no kwita bakiranga babo baje ubwabo batumvikana, kuko bakiranga abo ngaha mu Burundi barumvikana. Ivyo basavye wewe warasaba ivyawe ukagenda ubirose canke ukaja kurindira, kandi nta muntu yajyana n'uwo babana bahana karimbi. Uno munsi muhana karimbi uri umukatolika, mugahana karimbi n'umuezebu canke umupantegoti, ukumva ngo ku rubanza rwiwe ngo ntituzojayo, ukumva ngo urya ngo yari yaraguye ngo ntituzojayo, ukimvira iyo aba bantu bariko baragaruka gucirwamwo imigwi n'abazungu, ko kera twari dusize hamwe, ko umwami yadutwarira hamwe. Uno munsi bisaba yuko kugira no kubahana twubahane, amategeko y'igihugu abanza akabijamwo, atabigiyemwo abantu bomarana. Uzokwama unabibona yuko kugira baduteranye, hagize umuntu umwe ahindura idini, ni hamwe nyene ari amategeko y'igihugu, hagiye nk'umugwiza atunga mw'ishengero, irya shengero avuyemwo bateza kuja kugwana, bakagwana n'iryo shengero. Muga kubera ko bubaha amategeko y'igihugu, barahesha bakagira ubwoba. Rero itandukaniro nuko Imana yo twebwe twasenga aho hambere yatanga amahoro n'imigisha, ariko ubu naho iyo bazanye tugaruka kubona yuko icamwo kabiri gatatu gatanu mu bavukana hakama indyane, kugeza yaho badafashanya urubanza, kubera yuko umuzungu yamaze kubagaburamwo kune gutanu ariko aritwengera. Navuze yuko umuzungu yarabagabuye, abagabura mu mashengero, abagabura atugaburira imipaka, yongera ageze ku rwego rwo kutugaburamwo kuvuga ati imigambwe. Ubu naho batanguye kuvuga ngo abasangiye ibitsina barongorane. Bijya bizogaruka kukwereka yuko abazungu uriya mugambi wo kutuzanira Imana ni kwari ukudukunda. Bari basanzwe bafise porogaramu bonyene, baratwigisha yuko hazoba umuhero, ati nimwabona ibi n'ibi hazoba umuhero ugomba ube. Mugabo bafise ukuntu babipanze, niho wama wumva ariko barati nimwabona hageze yuko umugabo n'undi mugabo barongorana umuhero uzoba ushitse. None kubera iki wibaza babivuga? Barya banditse biriya bari barapanze n'igihe n'umwaka bazobivugirako, kugira umunyafurika rero w'ubwenge buke, kubera babanje baramwica, baramubwira yuko hari byari byaranditswe. Umva nibo bavyanditse, bavuga yuko hazogera igihe nivyashika isi izobiheze. Ngo nimwabona ngo isi iteye iyindi uku ngo amahanga agatera uku intambara, umuhero uzoba ushitse. Bapanze umugambi wo kutumara. Uno munsi urabona ko bagiye hajya bakavuga ngo ikozasoni ry'iwabo birongoranira bo uko bavyumva. Barabitwigisha bwa mbere batubwira ko ari icaha, ubu batanguye kubitubwira ati rero ibi n'ibi nimubikore, natwe duca twumva neza ati karabaye. Uno munsi rero ico rindira batukororere ko amamisire, duce tuvuga ngo n'umuriro ukorotse uva mw'Ijuru. Imana irashavuye kubera barabipanze. Turiko tubwira kuri porogaramu yabo. Uno munsi baba bahari ico baje bahurizako nivyo bita ivyaha. Bijya bita ivyaha rero nabo nyene bafise ukuntu babipanze, ati nitwavuga uku urya tuzoba twaramugize uku, kuko nka burya barakwigishije mu ya mbere kwandika, harageraho igihe bavuga ati diplome uzoyironka ugeze aha n'aha. Rero uno munsi rero diplome yuko batujana mw'Ijuru ryabo ryo kutumara twese baramaze kuyipanga. Porogaramu babonye ati bimwe twabigisha umusozo urabaye.
reka rero duce tugira nte tubamara. Intambara irabaye, uzokwama wumva bavuga yuko habaye intambara z'isi yose. Nta ntambara y'isi yigeze ibaho. Ni ukugira ngo bahende umunyafrika. Hagwanye ibihugu vy'abazungu aha mu Burundi canke mu Rwanda, bagwaniye mbeko abanyafrika iyo bagwanye ibihugu vyinshi vya Afrika birimwo intambara ko zidacika iz'isi. Mugabo kubera yuko abanyamerika n'abanyaburayi n'abarusiya besuranye icarimwe niyo bayita isi. Afrika kijya gihe uzogenda ubaze izo ncuro zibiri zose bagwanye. Muri Afrika hari intambara zisanzwe z'abami ibindi bisanzwe. Mugabo kugira bumvishe ko Afrika ata bantu babaho, Afrika atari n'isi, baca bakubwira ko intambara yabaye y'isi. Uwo kubaza abasoda b'igihugu ciwanyu bagiye kurwana barabaye, aho mu gihugu kibanye aho hirya muri Tanzania barabaye. Mugabo nta munyarwanda nta mukongomani yigeze aca kurwana muri ivyo bintu. Mugabo avyite vy'isi kubera barazi yuko isi bobo bavuga twe ntiturimo. Baca batwica mu mutwe. Ubu barazanye amadini yabo bariko barabitwumvishirizamwo, kuko narakubwiye abazungu bamaze kubona yuko gukoronizwa bwa nguvu vyanse, baciye baza batwicira ubwenge. Ubwo bwenge bamaze kubwica rero ntushobora kwizanzamura ushobore gushikiriza icipfuzo cawe, baca bacita icaha. Igihe cose uzoba ugombye kuvuga ku bintu vy'ishengero, baramaze kuvuga gushiraho umurongo ntarengwa, kubera ko inyungu z'umuzungu ziba zikozweko, baca baturya muntu ariko ararogota. Ahubwo wowe uriko uravyumviriza ndazi kuba ati harya Focus ariko ararogota, kubera uriko urumva neza ko mpaye nkubwira ibibi vy'abazungu. Abazungu nta musi n'umwe bigeze bakunda abirabure. Abirabure nanone barihagazeko, uzokwamubona barondera inyungu zabo. Ibintu niho nkuko je numva nokigusigurira. Muri make ugerageje kwerekana yuko kuba baratuzaniye iyo myemerere yabo, reka ndakivuga uko, ko bobo atari uko bagomba ko tumenya ivyiza vyemeje imbere, ko bobo umva hari akandi kantu kari kinyegeje inyuma yavyo. No kuvuga bagombye kudusamaza kugira dufate umwanya dusamara. Barabona bati bano bantu igihe tuzobamarirako kubera ko tuvyanse ko tubategeka, baragiye no kuyikukira bitware. Ni vyiza rero yuko tubanza tukabicira ubwenge, kuko harya umuntu mubi n'umuntu yica ubwenge bw'umuntu. Kuko nk'umuntu yisha ubwenge bw'umuvyeyi yopfuma amwica akapfa akavaho, hako amwica kugira nawe azokwice uruvyaro ruzomukomokako. Bagize rero reka tubice mu mutwe, tubabuze iterambere, tubabwire ko aha kw'isi atari wabo, waba ari mw'Ijuru. Tukiri aho nyene gatoyi, uko bagerageje kumvisha abanyafrika yuko aha kw'isi atari iwacu, iwacu ari mw'Ijuru. None turavye ukuntu imigambi ikorwa mu mashengero ngaha hafi, koko nabo nyene baravyemera yuko ngaha atari iwacu mu mashengero. Ego, ugarutse kuvyihweza mu mashengero naho nyene naravuze yuko amashengero yaraba abanyafrika igihe bobo ubwa mbere babazanamwo bagomba ko barya bakoronijwe, barya abashefu barongoye amashengero nibo batangura gukoronizwa, hama nabo bakoronize abo bandi. Ubu rero kubera yuko barya barongoye amashengero nabo nyene bamaze kubona bati bano batipe baduhenda, sivyo? Kuko uravye mu bihugu vy'abazungu uzokwama wumva bavuga yuko abazungu batagisenga, none basenge misiyo ntibayihejeje. Ni ukuvuga rero abanyafrika nabo baciye bavuga bati ko vyagenze kurya bakaduta mu kaga tukaja kwemera ibi na biriya, reka ahubwo natwe tubandanye tubwira abanyafrika, kuko amahera twatogeje tutoza turungika mu bazungu ni menshi. Reka nanje ndababwire yuko aha kw'isi atari wacu. Aho ndagarutse ku mashengero yo ngaha, ati twimirije kugenda mw'Ijuru, aha kw'isi turi ku rugendo. Umunyafrika yiba uwundi amubwira ko ngaha turi ku rugendo. Mugabo wagenda kuraba urushengero bariko barubaka ukihweza ko bavuze ko turi ku rugendo. Ko bariko barubaka, bariko bakoresha iferabeto ya 12 ngira nayo ya 16, ibati naryo bakaraba rimwe rikomeye rigugwa hafi iraki. None bagabo iki kintu ko tuhe tugenda bahe bacubaka kugira gikora iki? Bariko baraguhenda, we wumve neza utanga amahera utitangiye itama. Arabizi nawe nyene ko
tutariko turagenda, nico gituma yubaka ishengero rikomeye, nico kimwe. None wewe nk'ubu woba uvuye hagati mu gihugu uvuye i Gitega uca wubaka i Bugarama aho uje i Bujumbura, wohubaka gute? Wokubaka i Matana gute uvuye muri side muri Makamba? ahubwo utegura iyo uhayije, uza gutegura iyo uhayije. Mugu no munsi umupasiteri, umupatiri, umushehe bagerageza kubaka ishengero ikomeye izoshobora kumara n'imyaka 30, 40, kubera yuko noneho iranayenza. Ukibata none ko batubwiye yuko turiko tugenda, izi shengero z'agasakisaki baguma bubaka kandi zikomeye niziki, nabo nyene ntiwocishura kubera barazi yuko bariko baratwara uburyo abantu benshi baca baza gutungamwo imiryango. Akenshi uzokwama wumva ngo abana bo kwa Mwungere biga hanze, abana bo kwa Mwungere umwe afise imodoka, umwana wo kwa Mwungere afise nawe ihinguriro. Ukimvira kumbe ni ya mafaranga mwirirwa muratanga, bababwira ngo zana ibigira 10, uzana ngo amashikanwa, ngo kenguruka. Uriko ukengurukira umuntu, kuko harya ntuburi kukengurukira Imana, wawe ukengurukira umuntu. Imana mu kuyikengurukira si kurya babigenza, ugomba gukengurukira Imana ufasha umworo, ugafasha umukene abuze ivyo bintu ukabimuha. Kuja gutora umuntu atunze miliyoni n'imiliyaridi ukaza kumushira amahera, bigaragaza yuko wa wundi abazungu bakoroniza nawe yaje gukoroniza wewe. Urumva n'uruhererekane, umwe agenda afise uwakoronije, kubera yaravuze yuko mw'ishengero, ishengero si rwawe, wewe uri umunywanyi nk'abandi. Kuko nawe nyene urumva inyuma yuko arira ku bazungu, umuzungu yaramuzaniye ishengero aramuhereza amahera, aramukoroniza, misiyo yiwe umuzungu imaze gukunda. Naho ubona yuko abazungu ku mashengero aho hambere barazana bati harya mwebwe muraza musenge tubaka ishengero. Wabaye kubaka iyo shengero, harageraho igihe mwebwe mu kubatizwa taco bagusavye. Ubu naho babonye yuko twavyirukiye, baciye bakuramwo akarenge, bakuyemwo ako karenge. Uno munsi kugira ubatizwe, kugira usengerwe, urinze upfa hoho n'ibindi bintu, ntibagusengera ubaheraniye. Haya ntihazogira umuntu aguhende uheraniye ishengero, ntibaza kugusengera, kuko bavuga bati uyu adugiye aduheraniye ideni. Bakwagiriza iryo deni, bakwagiriza ngo urushengero ngo hari ibikorwa atakoze ku rushengero. Mbene rwaheze, Imana niyo yatumye ruhera, wari ukwiye kumusengera. Nawe ukoberwa yuko wapfuye aba yapfuye. Harya no kugira ngo utere ubwoba abantu babandanye nabo baca bavuga bati reka je naka ko batamusengeye, reka nanje nirukange bansengere. Kuko igihe cose uburyarya bwaje kw'isi, igihe batanguye gusengera ikiziga banka gusengera ukomeye. Wewe uragwaye mu bitaro ntibaje kugusengera, ishengero ntiryaje. Barya abantu ubona baca hajya gusengera umuntu kenshi ku kaburi, si benshi baba baje hajya mu bitaro hagwariye. Ni bake baba banamuzaniye n'umukate, ashobora kuba mbere anahitanywe n'inzara. Mugabo ishengero yari haye amahera menshi, ntibigeze bakotiza. Urigera wumva ahantu bakotiza ngo uyu mugwayi, ngo ino shengero ngira afise umugwayi wamaze iminsi, yego ntibokotereza umugwayi ku ncuro ya mbere. Ico ndacumva ishengero nimba rigomba gukora neza, urya aho umugwayi dufate avuye umaze kuva nko hagati mu gihugu ukagera nka za Rwakarede, hopitale militaire, zakira, natwe turashoboye Ikarusi. Aho mw'ico gihe uwo mugwayi wo mw'iryo shengero nabo nyene bategezwa kwiyumvira ati natwe yaraduhaye amahera tumukotirize aveyo. Apana yuko leta ari yene yamitera ikavuga iti twarihiye abagwayi, ishengero rirabarihira. Rimwe n'iryo maze kubona naryo nyene ryarabigize bimwe vy'igifarisayo. Mbe kugira urihira amafaranga umuntu, ubanza kuza gutuma ko RTNB, ugatuma ko radio Isanganiro, ugatuma ko amateleviziyo yose, kugira ukora iciza. Ubufarisayo bwagarutse kw'isi. ubufarisayo Yesu Kristo aha yaravuga abafarisayo bariyumvise, baciye bagenda barahindura. Ubu nabo bambara iyindi myambaro, kurya ubona igisoda gicitsemwo kabiri, kirya c'igihugu gica gihindura impuzu. Ubu rero
abafarisayo nabo Yesu Kristo amaze kubavuga bararavye bati twarafashwe. Uno munsi baca bagenda bagahindura impuzu, hari n'abarya uzokwamubona ku munsi wo gusenga atwaye igitabo c'indirimbo, Bibiliya, kantike, ibitabo vyinshi, ugasanga no gusoma ntazi gusoma. Uwo mbwa ati nsomera bintu ntavyamenye. Burya n'umufarisayo yagiye yambaye amabwirizwa kumi babigira. Rimwe abazungu batubwiranye. Ivyo nijo nobisigura ko yuko amashengero inyungu zayo n'imvo zayo kwari kuducamwo utugwitugwi. Narakubwiye yuko kugira ukenesha abantu bisaba yuko ubacamwo utugwitugwi. Uyu ukamubwira urongoye iki, urongoye iki, nawe nyene natunga ntapfa ntahwera ntakira. Uracumva? Mu ntumbero yuko baba baguhanye tayari uzokwamira muri vya bindi wamira inyuma ujya kurongoye ngo basize ngo kuri misiyoni yi ngo nanje ngo nije ntwari ibi, bagomvye kugukenesha. Hama nibaza yuko insiguro ntanze kw'iki kibazo ishobora kumvikana. Ego kandi muragize neza, nibaze yuko byatunyuze kandi na benshi bavyumviriza baraza kugira ico babivuze ko, nimba ari utanga iciyumviro, nimba ari ugira ico aneguye, ni uburenganzira bwiwe. Gusa turakeneye ivyiyumviro vyanyu muri commentaire kugira ngo dushishikare tuza turabaza ibibazo ibi na biriya, hama bagirene babandanye bagira baduha umuco. Kandi nibaze ko namwebwe nejo nitwabitura ati ngo mwishure ko ibi bibazo ko muzotwigorera mukaza. Ego mwe tuzokwama twitanze kuko ibibazo ni vyinshi. Muri commentaire nyene babandanye bandika, ufise ikibazo yibaza ukuna kuriya yokibaza kuvyo tuba twavuze, kuko hari n'ivyo tumaze kubona tuzoza turabishura. Murakoze cane. Natwe turabashimiye.